Murakaza neza kuri ukuri ku mafaranga. Uyu munsi tugiye kurabira hamwe ibibazo bitandatu ubaza umukobwa akazohora agutekereza. Hari igihe umuntu ashobora kukwibagirwa, ariko hari n'amajambo make ashobora gutuma ahora agutekereza igihe kirekire. Abagabo benshi baribaza bati none umukobwa nokora iki kugira ahora anyiyumvamo? Abandi nabo bakavuga bati novuga iki gituma ahora anyibuka? Ariko ukuri ni uko si amafaranga akwega umutima w'umukobwa gusa, ahubwo hari n'uburyo uvugana nawe canke ibibazo umubaza bigakora ku marangamutima yiwe. Uyu munsi rero nuko tugiye kurabira hamwe ibibazo bitandatu ushobora kubaza umukobwa akazohora agutekereza. Haba wa mukobwa ukunda canke akaba ari wa mukobwa utereta ico twokwita kuresha. Kandi ndakubwiza ukuri, ikintu ca gatandatu nico gishobora gukora cane ku mutima w'umukobwa. Ariko nimba ukunda ibiganiro nk'ibi, ico usabwe nuko wobanza ugakora sabone, ugakora na like. Hamaje ndagushikiriza bino biganiro ni Ntirampeba Pascal. None rero reka dutangure n'ikibazo ca mbere woshobora kubaza umukobwa akazohora agutekereza. Ikibazo ca mbere ubaza umukobwa nuko womubaza uti ni igiki kikunezereza cane mu buzima? Iki kibazo kiroroshe ariko nuko gikora cane ku mutima. Iyo umukobwa akwishuye ikimunezereza nuko aba ariko arakugurura isi yiwe. Hari abakobwa uzosanga banezerezwa n'umuryango, hakaba hari n'abandi bakunda amahoro, canke hakaba hariho n'abandi bakunda atasiyo n'urukundo. Kandi iyo umubajije iki kibazo ahita yumva ko utamurondera ubwiza gusa, ahubwo agahita yumva yuko ushaka kumenya umuntu ari we vy'ukuri. Ivyo rero bizotuma aguma gutekereza, kuko abantu benshi nuko badakunda ibibazo bikora ku mutima. Rero namba ufise umukobwa ukaba ushaka yuko niyaguheba uzosanga azokwigarukana, nuko umubaza iki kibazo ukamubaza uti ni iki kunezera cane mu buzima. Niwamara kukimubaza nuko azohita akugurukira akifungura akakubwira buri kimwe cose. Niwamara kubona rero umukobwa ariko arakomerera amabanga, uzohita umenya yuko uwo mukobwa yuko agukunda cane. Reka rero tugerera co ku kibazo ca kabiri woshobora kubaza umukobwa ku buryo nubwo mwohebana canke ari wa mukobwa uresha ku buryo ahora agutekereza. Nuko mubaza uti nuwuhe muntu wahinduye ubuzima bwawe? Iki kibazo nuko uzosanga kenshi gikora ku mateka yiwe, kigashobora gutuma akwibwira umuntu yamukoreye neza canke akakubwira wa muntu yamukomerekeje. Iki kintu nokubwira nuko iyo ubonye umukobwa atanguye kukwiganira amateka yiwe, nuko aba yatanguye kukwizera. Kandi ikindi wamenya nuko umukobwa yizera umuntu aba atanguye no kumwiyumvamo. Rero nico gituma inyuma y'ikiganiro nk'iki ashobora no kuza aryama, ariko akaryama ariko arakuzirikana. Ico nokubwira nabo ukeneye yuko umukunzi wawe yuko yozohora kuzirikana atokwibagirwa, nuko uza uramubaza ibibazo by'ubwenge ngahangena ndakubwira. Ivyo bintu bishobora kuba vyo kuvyarira umusaruro mu rukundo rwawe n'uwo musheri wawe. Hama reka tugerera co ku kibazo ca gatatu woshobora kubaza umukobwa kugira ngo nubwo yoguheba azohora agutekereza. Ikibazo ca gatatu nuko womubaza uti ni ikihe kintu gituma wizera umuntu? Iki kibazo nuko gikomeye cane, kuko gituma umukobwa avuga ibintu akunda ku mugabo. Hari abavuga ukuri, hari n'abakunda respect, akaba hari n'abandi bakunda abantu babumviriza. Rero umukobwa umubajije iki kibazo nuko atangura kubona ko utandukanye n'abandi bagabo bavuga ibintu bisanzwe gusa. Kandi ivyo navyo bigatuma atangura kugufata nk'umuntu ashobora kuva mu mutima wiwe. Rero ico nokubwira, namba ushaka yuko umukunzi wazohora arakuzirikana, nuko mubaza iki kibazo ukamubaza uti niki gituma wizera umuntu? Umukobwa niyamara kukubwira kino kintu nuko uzohita umenya ibintu bimwerekeyeho, uzohita ubanza umenye ibintu bike ushobora gufatiraho. Reka rero tugerera co ku kibazo ca kane ushobora kubaza umukobwa nimba ushaka yuko umukobwa yozohora agutekereza. Ikibazo ca kane nuko mubaza uti ni iki gituma umutima wawe ubabara cane? Ico nokubwira nuko ikari ikibazo gikora ku marangamutima yiwe, ugasanga abantu benshi
bahisha ibikomere vyabo ariko bagaseka imbere mu mitima bababaye. Rero mu gihe umukobwa akwiganira ikintu camubabaje nuko aba ariko araguha igice c'umutima wiwe, kandi iyo umwumvirije neza atakamucira urubanza, atagukora, atangura kubona umutekano muri wewe. Ivyo bigatuma akuzirikana igihe kirekire. Rero nuko wobaza umukunzi wawe wa mukobwa uresha, ukamubaza kino kibazo, ukamubaza uti ni igiki gituma umutima wawe ubabara cane. Ikindi yamara kukubwira nuko uzohita umenye ikintu wa mukunzi wawe yanka, umenye ikintu akunda kugira ngo ntuzosange ugiye kumubangamira, usange uriko urakora ibintu bibaza yuko bimuneza ariko usanga uriko uramwinjirira. Rero nuko mwoza babaza bino bibazo abakunzi banyu kugira ngo nubwo bobaheba bazohore baguma babarondera. Reka rero tugende naco ku kibazo ca gatanu ukwiye kubaza umukobwa mukundana, nuko mubaza uti niyihe ndoto ufise abantu benshi batazi. Hari abantu benshi uzosanga bagira indoto ariko bakagira izo ndoto bihishe mu mutima. Hari abipfuza yuko boba bakire, hakaba n'abipfuza yuko ubaho neza, hakaba n'abandi bafise indoto ariko batinya kuzibwira abandi. Rero mu gihe umuntu mubajije ikibazo ahita yumva ko ushaka kumenya fitire yiwe, kandi ico nokubwira nuko umukobwa yumva umuntu yitaye ku ndoto ziwe nuko atangura kumwiyumvamo cane. Rero nuko wobaza umukobwa ukumva ikintu ashaka kuzoshikako, hama wamara kumva ca kintu azoshikako ukaca wiyegereza ukuntu woraba ku buryo woshobora kuba womwegera. Reka rero tugende naco ku kibazo ca gatandatu arico ca nyuma, woshobora kubaza umukobwa ku buryo azohora agutekereza nubwo woba waramuhevye canke yaraguhevye. Ikibazo ca gatandatu nuko womubaza uti nikihe kintu wokunda ku muntu aguha kitari amafaranga. Iki kibazo nico gikomeye cane kuko gituma umukobwa avuga ico umutima wiwe ushaka vy'ukuri. Hari abavuga amahoro, hari abavuga urukundo nyakuri, hari n'abavuga umutima, hari n'abavuga umuntu abumva. Rero ushatse kumenya ico umutima wawe ukeneye nuko utangura kubona utuntu dutandukanye n'abandi, kandi iki nico gituma ashobora kuguma gutekereza igihe mutari kumwe. Rero ndumva ikiganiro twogisoreza ngaha, kandi zoshobora kubaza umukunzi wamaze kuvyumva. We nawe ico usigaje nuko ukwiye kuraba ahantu bishira hama ukazoza uravyifashisha, ugashobora kubibaza nk'abakobwa mukundanye, ukaza guteta nk'abakobwa ukumva kuntu bashobora kuba bokubwira, kuko ibi nuko bikora cane. Ariko kumviriza ibi bintu ntabwo bihagije, ahubwo no kuvyumviriza ugaca wiga kwisanisha navyo. Rero kuri nuko umutima w'umukobwa ntutsindwa n'amajambo menshi gusa, ahubwo umutima w'umukobwa nuko utsindwa n'uburyo umwumviriza canke n'uburyo umwereka ko witaye ku marangamutima yiwe. Abagabo benshi uzosanga bavuga cane ariko bake nibo bazi ko ibibazo bikora ku mutima. Rero nimba ushaka umukobwa ahora agutekereza, nuko kwiga kuvugana nawe, ukiga kumwumviriza kandi ukamwereka ko ari ibintu vy'ingenzi cane. Ariko rimwe na rimwe ikiganiro ciza nuko gishobora guhindura amarangamutima kurusha impano nini. Rero nimba washima iki kiganiro ntibagire gukora sabone, ukwande na like ngaha kuri ukuri ku mafaranga. Hamaze ndakubwira bino biganiro ni Ntiyampa Pascal, tukaba tuzosubira mu biganiro by'ubutaha. Ciao ciao.